akeshi na keshi imbwa iri kiratembera itembera na sebuja iyi mbwa yitemberanya ari yonyene uwari we wese arayisuzugura uyu munsi ndaryohewe cyane kuba imbwa iri kitemberana na sebuja wayo zinzimana uburozi bumfata reka ndabweke ko twegera kagaje ashakupatia buchawi reka ndakwereka ko twebwe na burozi budufata sivyo ya burozi budufata rero ivyo byo arakodanyisha biko murabibona tangu asubiri ko namuamo abatu umuntu ariko aravugwa aramureka ukagira urumva ukumva ko zivyo ariko aravuga byose yo kuzimana uburo murashobora gukora ikintu cyose muramubwire mufuza gukora no fatana yani wewe yani ushazo urukundo uri kufata urukundo brother nani tutu apana urukundo nice fatana wala chile kupafu nice ntabwo wamfise ntimuntu rwo muri nice aha muri ryo wanyu simunanionea iyi niyo tunabasha kwa pema ni kuonesha nice waonesha nani ndakuvuta kurenga ona bro hapana vya bro bosi wewe acha kuta ni vya bronga nice robo zimisha kamera umuntu mukoreje ubushaka ukora kazarau urafisa akasuko waro ndabakubitira hamwe muraba wewe ufani ndabakubitira hamwe ufani kwasigaye yeyo bro tutu na wewe acha kuwa mpole unaona unapitiliza tutu hapana unapitiliza tutu sasa hivi cha mpole bane ivyo ndavuze mu pumbavu ndabakubitira hamwe wala kama mimi niko mshwanyi cho kirofa pumbavu ndabakubitira hamwe kupigana kumangana unga ufise umufugishi wa rofao au ushawi atende bana nibisanzwe bobo jamani baba ndio mwanzo kwa kamera urati wewe rero ngaho nataka munitoe kwa mtu wako bobo ndaina mwati bobo wamaze kwa kamera lakini nawe leo tuko machunga kwa toa kucheka vitu ya serious leo tunahora kwa mimi nataka mtu wako munitoe yeko oya kumukura ko na kibazo ikintu ibintu byose birera mu kiyago nje rero nabonye rero ni wewe uja kugododora koko mimi sina kubobo ngo ile siku semeponea kunipiga mbele ya kamera watoto nao yani kazi ya budada usutwa anachi kwao hapa ni kwao ama ni wapi sio vile kuna makamera tatu itike walikuwa na kazi la sio turakuona sasa yani ega no kubara ega no gusara numwe ndo uyo bobo bafasi muramuba ndo uyo kombe ngafise ubufu unoke yaje gucumba no safi bro uvuze ngo safi ushaka kuvuga iki ndakuramukije gusa ukora si bibi mugabo je ndanezerwa vraiment gwaruka ndabona ni bien ariko urumva rukuru acumba ni byo kuko n'abazungu mu bindi bihugu usanga umuntu w'umugabo ariko aracumba tangana karibu utaje kugute utaje ari mu cyane haje asante mimi ya isteda soto leo usto wanje butani pons ushakupanga watu kwa iwanyu nta n'intebe nziza mu office ngwe tunamutaka nice ndanezerewe cyane sasa uko bien kwanza nibaze kugenda ikibazo kinini cyane umana comment wari kumbonaga mugabo ufise amanyama kumbe ngo no kuvuga umutara muyagi kanisha kamwe ariko namubaza ati ko bameze neza ngo icyo si kibazo kandi gusa bisaba yuko ubwira kandi uri boss microphone agent oya boss ni Mungu urumva kandi ni vyiza yuko umuntu umwegereza microphone subusuza tumba tuyage nagomba ndabishira umviriza nagomba ndabishira ku mugaragaro n'abafana banyishu media uko nibazo vuga ati
kuko benshi bagenda bavuga ati ngo je namutanze ntare ico ni cyambiri ikindi bakavuga ati ngo urabona ngo televiziyo nyinshi media ni TV y'uburozi ni televiziyo y'inzara y'ibindi mugabo ukuntu ni bien bo rero ukuntu bimeze uko niko rukundo uko bimeze sikia kwanza hapa tuko munani je nagomba nikure ku muntu nikore ko mukoshi kuko je ndashaka ibintu binkurikirana mu bisanzwe jewe rero nagomba usubiremwo neza na neza n'abafana ba INYISHU media bumve canke bumve icyumviro cyawe nyamukuru icyatumye uno misi ugumukurikirana televiziyo INYISHU media mara mama ngo rumumesha makuru wone urumesha makuru INYISHU media mura abantu benshi barabizi abamesha bakuru bo muri INYISHU media ariyo ntare ariyo na nice urumva abasigaye bose n'abatekinisi urumva Jesse nari n'umutekinisiye ariyo manager ariyo abandi bakora abanani bakurikirana ibikorwa ariya nagomba rero na wewe eske ujeje iki muri INYISHU media ndabimenye urukundo rwawe je narabonye umengo ngo uramukunda ngo mwarigeze kundana na nice atukupendana naka alinitongoza gani kamkataria mwaka gani mwaka 2017 ibintu vyo muri 2017 yani ile nakutata mtu munjia mnakutana na kutongoza nafikira hapana nibikunda basi munaenda lakini akaenda kwa nanifuatilia wandi no mwati bro mimi usirijue miko mkorofu sinioni hivi mugabo najenga mahoro n'umutekano umviriza ndeka najenga mahoro n'umutekano kugira twumvikana kuko sishaka ko bavuga ati iwawe uri wanje iwawe na mahoro ahari umviriza iwawe ni mkiroweri ni kwa shetani iwanje cyangwa uri iwawe ni furayigo cyangwa uyabura cyangwa muko murashobora iwawe sawa ikindi kintu kimwe kinezereye iyo ni iwawe mugabo igigusi iwawe igihugu nici wanje ko ndagifisemo ubushobozi bwacu sici wawe we aha turi wavuga ati aha turi harabandi mugo muri umwanya ntihari ni wanje igihe nzoba nahavuye no hazoba araho yundi shabro je numbona uko muri agakanya agajamu guma uvuga uwaga umengo akeshi na keshi imbwa iri kiratembera itembera na sebuja iyi mbwa yitemberanya ari yonyene uwari we wese arayisuzugura uyu munsi ndaryohewe cyane kuba imbwa iri kitemberana na sebuja wayo unasiki we mzee baba tushimiane unasikia yuko nase umviriza eti marake umva je ndi imbwa reka ngumucira nkumpetse kuvuga ubu ndi wanje akishi twahura mu mabarabara mu busitani pembe n'umusanga ku munzuzi wanje munzana akanyana ndasubiye mwati iyo imbwa iri kitemberana ari yonyene nta gaciro bifise cyane imbwa n'inderere ndagusikura nta kimwe nabwo bafise uko avuga vyo ivyo abahigeje urabibonye hari wewe nishaka kwambia mwe sikia sasa mtulie mimi mpeze kuvuga ndindira mpeze kuvuga runo munsi habaye amahirwe yimbwa gutembera na sebuja wayo kandi ugomba gukubita imbwa neza fresh ubanza kwihaniza sebuja wimbwa kuko kubisimbwa sebuja wimbwa ari ngaho arakubwira amajamo nubwo atugukubita nawe mugiye uhereye kuri sebuja ukamukubita cyane sebuja ukagira icyo mukoreye nimbwa nto yiwe nta kintu ushobora kugira shatse kuvuga sike sasa tureke rero tureke ivyo bintu je nitwa baronse amahera menga batanze akafari oya reka man uviriza je natemberanye n'abantu bafise amanyama kuruta kwaza na amanyama wewe nusuvye amanyama je ndi umuntu wa mbere atekereje cyambere cyo bomenya kandi nga bafise amanyama urashaka kuvuga ati ngo imbwa iyo teme mugabo rero umenye ko ari imbwa zikaze ico bomenya nambwa ukora ko kirese za mbwa z'imihimbi hari imbwa reka dufatire kuri mugani wawe umviriza we imbwa igukankamira imbwa ikujeko ukayitinya aho uriruka nayo ikiruka mugiye imbwa wayigaye ikaza ugahagarara yiruka rero mwese ndiko nabarabara urumviriza rero tuvyuhose ivyo ruwa tuko turatukana kandi je umuntu je ndatandukanye na wewe cyambere ari abantu bangurikirana ari abatama bicubahiro ari abamama bicubahiro baziko cyangwa baziga ko ibintu byinshi na je ndabaziga ko ibintu byinshi aho gutukana yuko twufuma tuzima kamera tukabandanya n'ibikiganiro kikabandanya neza mu mahoro n'umutekano bo aho amaze gucisha imigani yo gutukana kuko Jesse ajenga n'inzigo naje gusa kugira tuyage nyene duhure vate bana bimeze ukunuku twaravuganye nabi nibiki na usavye imbabazi umbabariye bihere mugabo nagomba ndakuyanikiza gusa kuri televiziyo umviriza rero nagomba ndakuyanikiza gusa kuri televiziyo yanje ukuru ivyi wawe niba ufise amahera yo guhemba abantu samahera menshi uhemba umuntu 200 sase nkani samire ushaka kutanguza umugambi wa TV online urumva rero aho kuvuga kwenda ucuma magara naye sumwa kazi basi nimbo bivyo ukeneye
uca muri ya kontra tureke voilà ya urumva voilà oya ico niva niko ndamubwira kugira ntagenda hariya kira muntu wese aca mubona ko ari igitandero kuko ashaka gutindero amafaranga wakoreje nyinshi media tujya tuma twose ufise amahera tumukanya yaguye yani ujamana zara ukwe yavuze nyinshi media wowe ushobora kumbwira amafaranga ufisemwo nayo wawe wose kugira ngo ndayaguye tuvane ko nshobora kuyikorana kugira ngo wumviremo amabana nawe bahemba amahera make keyi wawe rero sinokunani inyishu media ni wanje no kubipapuro kuri api barazi izina ryanje byo guhinduza nibindi rero je bisakagaye ndakugaye rero ndakwereke ko telefona umbwira umuntu kuburofa narakuyanikije abakozi bawe izimbwa zawe ziza kubona nimbwa okay nimbwa umviriza wewe nje ukuna kwa mpole mimi niko mpole sikia reka dufate tureke wewe je uyu ntangeze je muzima ntangeze bosi wawe nkamugaburira abakozi banyu bose nkabaga nkongena n'abahemba none ufise amahera imbwa twashise nga sivyo turi nga voilà twashise nga n'amazi waduhaye nani amagufa wasi wasigaje twasaze uriko uracumba ahantu hari kibazo nahage ni kibazo kiri imbwa iyo ufise ibintu gaburira mwimbwa ubusanzwe ubisangana rero ntambwe amenyereye kwakira mu rugo wanje menyereye kwakira abantu bazima runo munsi ko nagiriye umwaku isanganyarira abantemberwa n'abantu mbo bameze ukuntu binsaba ko nzorinda kwitegura ngura ibintu ushobora kuzenda bagaburira mugihe muzogaruka muza mubisanga nta sahani yanje nofata ngo ushobora kwahereza kibiye nta gikombe canje nofata ngo akira mugireko ivyo mugira kudija jana nahise ubwo nibaza ko ari mitari ko to ndi imbwa je wambwa cyangwa wamaze kubona ko ngo ndakubona ngigipupe kandi rero uri seriye ugumuvuga nk'umuseri ora zimisha kamera wananyivuga kandi je ndi imbwa ambuka kumucimigani ngo je ndi imbwa ikibazo ahantu kiri kimwe naje kugira twumvika utaragenda jewe unyuriye uranyurira kunyururuka sasa kunyuruka kibi kibazo kwanza sinogera ntabazimanye ko no wankoza amakosa mabica sivyo iyo mbwa umviriza udafise ibintu byo kugaburira imbwa wo tusimana gutomeza kubisigura neza abazimanire munyene je ndi imbwa ishara ngaho ambwa wewe toshimia cha wala iki kipindi ukifute bobo ukifute chikigani bobo idiri nije nyene nubavuge vyo akwiruka iki cenda guha akazi bobo afise kontra muri inyishu meje yo bayifise atagiye umviriza agiye atagiye urimenya je nkurikiza gusa amategeko twasinyanye sawa kandi abazimane mwogena ntabazimanye kubera ko yo baramakosa cyane abone uko umuntu agaciro ko safise umuntu aje kuraba agayitsa atagaye nguvuga n'ikiyago nje nzanye wakigaye nk'abantu babaho sinovuga wabaza kutonda imbwa iguma imoka na jambo ivuga ndikuvuga ivyo ndiko ndavuga byose umengo niza nk'umoka ndiko namo fe kuvuga twende shana sicuka mike yawe twende kuza mwaje kugenda tubigende ko bukebuke uratubiza kugenda dushaka meno tu yani wewe ukura na iyo sinyori mije ndishinge kandi je nkorako ugasanga witowe wenyene no nukuri je nanje uburozi ni bunkorako je numbona uburozi nitwa bahebiya nakajya mwari kumwe karavuze ivyo kavuga mugorindira nawe weho wase ko nkunda ndi muzima uzonkunda uri utari muzima bobo sasa ziko ziraraba n'ijinga kindi nacu ngoma koza ngurikirane bobo bobo numurikirano cyane ubona nayo bakingana na kamera bobo numurikirano cyane bobo shambia kupe sabaza kumubwira ko bobo diri nire usijane muzebaba umuti nujya nyene ico nagutangaza coco bobo wewe idiri nijya nyene utinye bosi wawe tanye mu bintu byiki ni kione ntangura niya yada ntangura muri iki kibazo na kimwe hanyuma ibindi navyo tubireke washobora kuvuga ibyakoze muri nugo cyangwa mbaruje kuruga ubwantu wasize imita hariho nawe utayisize kugira ngo aho nyene wayisize abariho ushobora guhunyira ko ntabwo wamfise nabukeye kunyene mbona ntabwo wamfise uranda banacungira uyu nawe uzotangara ngiziki ejo ubonye ari we ari chef ariko tu na urigayisha vraiment kuko mukazi kuburofa wewe mama horo tuhuye nkuze ahangeze siwe wahanshikanye uranyumviriza kandi mama horo sozo twende umva nabivuze kwinjira mwinjiye gusoka biragoye jewe unyuri ukanduga kunyuruka biragoye none urase ko tugenda reka ndabazimane kwandi mbere kugenda wowe zimanya abantu wozimana uburozi nta burozi nzimana uburozi bumfata reka ndakwereka ko twegera kagaye ashaka kupatia buchawi reka ndakwereka ko twebwe na burozi budufata sivyo
yaburoze dufata rero ivyo byo arakodanyisha ko murabibona tangu asubiri ko namuamua abatu umuntu ariko aravugwa aramureka ukagira urumva ukumva ko ivyo ariko aravuga byose yo kuzimana ubure murashobora gukora ikintu cyose muramubwire mufuza gukora no fata na yani wewe yani ushazo urukundo uri gufata urukundo brother nani hii tutu hapana urukundo nice fata na wala chini kubafu nice ntabwo wamfise ntimone harugwa muri nice aha muri buryo wa muri mu buryo wa si mnanionea iyi niyo tutunabasha kwa pema kuonesha nice waonesha nani ndakuvuta kurenga ona bro hapana za bro bosi wewe acha kuta ni za bronga nice ngobo zimisha kamera umuntu mukoresha nini uko na kazarau urafisa ndabakubitira hamwe muraba wewe ufani ndabakubitira hamwe ufani kwasigaye yeyo bro tutu na wewe acha kuwa mpole unaona unapitiliza tutu hapana unapitiliza tutu sasa hivi cha mpole bane ivyo nivyo ndavuze mu pumbavu ndabakubitira mu mwese wala kama mimi niko mshwanyi cha kirofa pumbavu ndabakubitira hamwe kupigana kumangana unga ufise umuvugishi wa rofao au na ushawi atende bana nibisanzwe ndumiwe